Banwanyi ba Talk Business ndabazaniye amakuru mashasha cyane gose kandi nzi yuko aza kubagirira akamaro. Sinovuga yuko ari bishasha cyane kuko twari tubinyotewe kandi twari dusanzwe tubibona yuko ari ibintu umwanya n'umwanya bizoshika. Navyo si bindi ni muri wa muzo yuko ibintu byinshi bya hano mu gihugu cy'iwacu bishobora kuba digital. Nagira ndabibuza yuko ubushize twari twababwiye yuko mu gisata ca DB ubu kwandikisha societe bitagisaba yuko uva ahuri ahubwo uri muri diaspora uri he mu kwandikisha societe yawe ubikorera ahuri. Twarababwiye site ucako mu kwandikisha societe yawe mbere na hatari nshasha wabwira wandikishe niyo societe ufise kera. Ni byiza yuko ucako ukayandikisha ibiranga ukabitunga d'une manière électronique. Icyo ni kimwe. Niyo mpamvu rero uyu munsi nje kubagurira rero nkababwira irindi tangazo rikomeye cyane gose rigiye gufasha beshi. Birababaje cyane gose ku muntu ashira udufaranga tuwe muri banke hanyuma ukazubona arinze kudutondera arinze kugira iki. Ni byiza rero yuko uburyo nkene ubwo bwiza buza aho ndi nkahagarara nkarungikira naka cyangwa guma ngenda nkarungikira naka amafaranga kamushikira iyari nawe atarinze kuva iyari. Kame murumva yuko ni ikintu kiryose cyane gose berube yatuzaniye. Ngiye kubabwira gusa ubwo ngiye no kubereka ingene icyo gikorwa ugikora mu kugura konte cyangwa n'ibindi byose. Ikindi cya kabiri, hari n'ikindi cya kabiri ngiye kubabwira kandi kiri très important mukwiye kumenya kameme kugira tuje mu iterambere. Erega aho bukera rujya rupapuro ubona urondera mu gihugu nabwo nyine uzosanga mu kurondera utirigura urava muhira utirigura vuyuri ahubwo ukaronderera aho uherereye. Donc ni byiza yuko amakuru nkena tugenda turayahanahana nta n'ahandi woyamenyera byihuse ido nido encore atari kuri Talk Business. Niyo mpamvu urasabwa yuko kugira subscribe kugira video kijako ikiganiro kikijako kameme ugisamire mu wa mbere. Info ni ikintu gikomeye cyane nk'ikintu cya kabiri cyo cya kabiri ukicumva uce wirukanka kuko ni ikintu uza gukora uyu munsi ku mafaranga make ya muga muri kazoza kikubikiye amafaranga menshi cyane gose. All right, nkundira ndaguciremo ndakwibutse neza yuko dufise abahinga mu guhinyanyura ama website. Ushobora kubura ikigo kigenga business assurance canke ONG ukeneye website kugira ibikorwa byawe bibandanye byaguka isi ibimenya. Turahari, abahinga bacu barahari kugira babigufashemwo mu kubakira urubuga website ruzogufasha ko ibikorwa byawe bimenyekana cyane ku isi yose. So bagukorera ku giciro kitavuna. Karibu, abahinga bacu baragukorera website mu masaha atarenze 48. Turabaha ikaze muze murabe byiza atahandi byari bwigere biboneka muri kino gihugu cyacu Burundi kuko abahinga bacu bafise ubumenyi atabandi bantu bafise kazi. Uti rero berube ni irihe tangazo yadushiriyeho ugingira kamaro? Ni uburyo tugiye, ni uburyo yashizeho wita Burundi Pay. Alala, umvise Pay kame murumva yuko kintu cukuriha turihane dukoresheje amahera ari kuri banki yacu tuyakure hariya tuyashire hariya tuyakure hariya tutiriwe turaja muri banki ahubwo ukabikorera aho wibereye. Kame murumva yuko nakanovera kagiye kuyongera mu mikorere. Amo wahora ufata moto n'ibihumbi bingaho ukagenda kuyashira ku gasanga uratonza amasanga. Ivyo tubibwiye nti bye bye. Abo bunwero nabo tugiye kubabona ikintu bagifashe nkama bakadushira hama mu edo payment electronique. Ivyo bintu biracari hani wacu mugabo natwe 2026 nta kibuza no mu motarazo bavuga ni ivyo bintu z'amafaranga mugena mu rama mu ntoke ndavyiyamirije atahubwo shira kuri iyi kodaja shira kuri iyi konte bancaire. Ikindi kintu rero akabijya nabonye muri rino tangazo nuko kujya kura ko canke kuyashira ko ngo nta frais de transaction bizogusaba, it will be for free.
kamera oba yukora kandi kantu kaza kavyunyura bizi igihe niyo mpamvu Burundi burya ni igihugu gikunda kwigira buke uki mu bintu umugabo kizanye ikintu ugasanga kizanye neza cyane muri ubushize tubabwira ivyerekeranye na Bourse du Burundi ahandi ko ndababwira ibintu nga mu gihugu cy'u Burundi biriko biraba digital aho uzogura imigabane ukawugurisha ainsi de suite iyo wibereye uri muri Australia waguze umugabane muri entreprise iri ngaha mu gihugu cy'u Burundi ukabikora iyo wibereye iyo migabane ukayigura ugasubiramo ivyo byose wumva uri areze niyo mpamvu tunahamagariye n'ama entreprise agende yiture icyo gisata ubushize turababwiye abakurtier bagiye gukorana n'icyo gisata harimo na za Bankobu ni mu mabanki musanzwe mukunda mufisemo n'ama account ni imwe mu mabanki izoba ari umukurtier muri isanzwe iri ari umukurtier muri Bourse du Burundi. Donc dushira amafaranga hanyuma amafaranga kagufasha kugura yama action muri entreprise runaka urumva yuko kameme ni ikintu kiryoshe cyane gose. Ikindi rero kigira kabiri nabemereye ngiye kubabwira ni tangazo ryasohowe na FENACOBU ndaza kubabwira ibintu mugiye gukoresha iki kintu ntimukinegrije s'il vous plaît ukacumva uri umunwanyi wa Top Business ugifate nkama kandi ugikorereko yahamagaye abantu yahamagaye abantu yuko bogenda kwiyandikisha kugira kameme amafaranga muri kopeki ngendanwa tuze turayahana byoroshe. Ikindi naco nabonye sije no mutrompepa igiye gukreya aba aja iyo bakreya abaja byumvikana yuko hacabaho n'aba super aja donc mes chers amis nagenda babwira yuko zizalimikashi zigitangura ama account y'aba super aja yarazimbutse cyane gose mugabo kuri uyu munsi nagenda kubwire super aja imwe urashobora gusanga yinjiza kamafaranga 500 canka arenga cyane gose. Donc c'est très important yuko mwihuta cyane gose mukaba aba super aja abandi mukaba ba aja muri iki gisata gishyasha kopeke ngendanwa ituzaniye. Hariho n'ibintu basaba bashizeho hani cyambere baravuga nti uwifuza gukorana na FENACOBU ico gikorwa cyo kubika no kubikura ategerezwa kuba yujuje ibi bikurikira. Cyambere bavuze kuba ufise igitasi cha commune canke uruhusha rwo kudandaza registre de commerce cyo ni cyambere tegeza kucitwaza. Icya kabiri kuba ufise itelefone na nimero ya telefone ya limitere cyo ni cya kabiri. Icya gatatu kuba ufise ikonte muri kopeke haranditse ati mutuzizizo n'ubutayifise azokwakirwa ariko kuyifita birafasha kurusha. No kuvuga nawe utayifise utafise nimero ya tele ya limitere urahawe ikaza ati mugabo kuyifita naho nakarusho. Okay, icya kane kuba uwo muntu yituye kuba afise umutahe w'intango ungana n'ibihumbi 300 kuri Top Business twabapiye business nyinshi wokora ukaronka aya mafaranga. Nibaze ko atamunwanyi wa Top Business kugeza uyu mwanya akiba ayipfuza 300 n'amaburi mwabiziganije kugira mu bikoresho imigambi yo kwiteza imbere. Mu kwiyandikisha hasabwa ibi bikurikira: ikopi ya karanga muntu ikutegeza kugenda kijanye. Ikindi cya kabiri agafoto ka passport. Ikindi cya kabiri passport face. Okay, icya gatatu ikete ryo gusaba gukorana na FENACOBU ryandikwa umunyabigega wa COPEC ishami wiyandikishije ko likukira. Donc niwe aguha iyo kete. Donc ni ivyo kameme urumva yuko amabanke ariko aritaho kugira gwiza kanovera, kandi iki kintu kizofasha cyane gose kugira duhana amahana amafaranga, kugira amapema yorohe,
amapema yorohe mu kurihira abana amashure kukirira ibiki hari amashure ariko arihuta kugira acashira amakonte azoza aradufasha kuriha abana. Donc ahubwo muri commentaire ndakereye mutubwire ni ikihe kindi kintu mwifuza yuko mufise kunyota yuko coba digital muri iki gihugu c'u Burundi. Ndumva nyotewe commentaire wewe nyene uri kuramurikirana commentaire ugira wandike ni yihe iyi commentaire nizere yuko izoshika ku bantu bagenewe kudukorera ibintu kutitangira kugira ibintu bishobore kuja amarge kame mugabo nko kubganje ndabona yuko ahantu hose hakunda guca amafaranga ubunwero kwideplasa kame ibyo bintu turanyotewe kubona turiko turabiriha muri dans une manière digitale kugira kameme twinjire deeply mu gisata cha digitalisation. Alright mes chers amis, niyo message nagira ndabahe mubandanye mwiga vyinshi kandi nivyo umaze kwiga mugerageze mu bicisha amafaranga kuko ubumenyi bwinshi ataco bukumariye burutwa n'ubumenyi bumwe ariko bugize icyo bukumariye umwe wese abe inyungu ya mugenzi we tubahanahane ubumenyi. Alright, ndabifuriza ibihe byiza aho muherereye n'ivyo muri mwe. Ciao ciao. Alright.